Ndabaramukije bene data, amahoro ya Yesu Kristo abane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Nshimiye Imana data inyemereye ko nongera kugaruka kugira ngo dusangire namwe ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mu izina ryawe ryera Yesu, ndagushimiye muri aka kanya unyemereye ko mbi imbere y'ishengero ryawe. Mwami, ndakwinginze kugira ngo umwe wese ahari muhemu wawe yera abane nawe, umushoboze kumva icubu butumwa wazanye bumugombako. Mu izina rya Yesu nanje ndabuvuga ndakwinginze mushoboze muhemu wawe mwiza ndongore. Ndabigushimiye kubikora gutyo mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Muri iyi minsi dayeri hari ejo. Uyu munsi turi tariki 13, hari tariki 12 z'uku kwezi kw'icenda muri 2024. Nabonye nk'umuntu nabonye nk'aho umenga twoba turi mu rusengero, mbona umuntu arahagurutse atwara Bibiliya aca avuga ngo abami ba mbere mu gice ca 11, 12 na 13. Hanyuma hejeje gutyo aca aricara. Nikanguye mu gatondo ndibaza none yavuze abami ba mbere 11, 12 na 13. Mbese ni verset 12 na 13. Ndasoma kabona umva nta message mbonyemo. Nca ndavyirekera. Hanyuma hageze mw'ijoro ndiko ndasoma ijambo ry'Imana, sinzi ukuntu mwemu yaravuze ati nyamara rya jambo uhoraho yavuga risome. Nongera ndasoma uwo murongo numva ntaco mbwiye. Hama nza numva nkaho umenga n'umuntu anyongoreye ngo rega ngo ni chapitre 11 na 12 na 13. None ko ari byinshi. Umenga ni byinshi, ariko uko ari byinshi kose Imana ishimwe caricara ndasoma aya majambo. Haleluya bene data. Imana yacu naravuze nti ni Imana ifise ijambo, nta bujambo igira, ifise ijambo. Imana ishimwe. Nca ndasoma nawe nshuti yanje unkurikiranye uze gusoma abami ba mbere igice c'11, igice c'12 n'igice c'13. Wumve ico umwami Imana yavuze muri ayo majambo. Jewe narayasomye, hanyuma inyigisho nakuyemwo niyi. Havuga ku mwami Salomo. Salomo ni umwana wa Dawidi. Murazi ko Dawidi Imana yari yaramusezeraniye ko atazobura usubira ku nganje yiwe, ntazobura umuntu azoba ku nganje. Rero iryo ni isezerano Imana yasezeranye na Dawidi. Dawidi amaze gupfa rero murabizi hasubiye umuhungu wiwe Salomo. Uyo muhungu wiwe Imana yo mwijuru iramwiyereka. Abasomyi ba Bibiliya murabizi ingene yagiye kumwiyereka, akamusaba ubwenge, akamusaba bya bindi byose yamusaba, ati nibyo utansabye ndabiguha no kuramba ndabiguhaye. Murabibona. Salomo rero agirirwa neza n'Imana, aja ku nganji afise bagage, niko novuga, afise ibikoresho byo gukora nk'uko umwami Imana ashaka. Ariko kandi umwami Imana nawe aramwihanikiza ati rero uzira umuziro, ntuzukwegere nguzani imana z'inyamahanga. Ntuzukwegera Abisirayeli gusenga imana z'inyamahanga. Hanyuma Salomo ivyo byose hageze igihe biramugora, aca ashira umutima ku bagore, aca akunda abagore benshi. Bibiliya ivuga ngo abagore bamuhumisha umutima. Iyo umuntu rero yamaze guhuma umutima nta n'ikindi womuvuza,
kuko buriya umutima uraturongora, tukora gutya, genza gutya, ariko iyo umutima wamaze kunama, biba bigoye ko iyo muntu mukurayo. Nuko rero Salomo ngo atwagwa umutima n'abagore biwe, kuko yari yarongoye abagore benshi. Bibiri tubwira ngo abagore 1000 ni benshi. Hanyuma mushishike gusoma muraza gusanga ingene baha abagore ntibamutwaye umutima gusa, ahubwo bamukwegeye mu mana zabo. Murabizi iyo umuntu akunda umuntu nta kundi ugerageza kurondera ingene wo munezereza. Hanyuma rero nawe agerageza ingene yonezereza abo bagore, aca bazanira imana zabo. Imana zabo musomye Bibiliya muraza kubona ingene yabashingiye ibigirwamana. Ati iyi mana yanyu musenga yitwa gutya, ngiyi ndayibashiriye muzohora musengera ngaha. Uwundi ati natwe wacu twasenga imana yitwa nuku, nayo akayibashingiye ati namwe ndabashiriye hariya. Gutyo uko niko Abisirayeli rero baciye bamererwa nabi, kuko umwami, iyo umwami ari hejuru abarongoye akabarongora nabi, nta kundi nabo baca barongorwa nabi nyene. Ngo Abisirayeli baca bashira umutima kuri ibyo bigirwamana bya Salomo, biba bibi cane. Imana icirashavura. Imana ishavuye rero ikirarahira iti ubu bwami nzobumanyagura ndabicemwo ibice, hanyuma ndabuha abandi. Ubwami buca buva mu ngoma ya Dawidi, umwami aca buha abandi. Bene data, icyo cyari ikintu kibi cyane kubona ubwami bwova mu ngoma y'abanaka bukaja ahandi. Byari ibintu bidakorwa, kuko murazi neza yuko ubwami bwagenda barakurikirana. Umwami atanze haca hakurikira umwana we w'imfura, nuko byagenda bikagenda birahererekana. Ariko kubw'igihano c'Imana, ubwo rutonde Imana iraruciye. Nagomba twongere turabire hamwe ingene Imana ishobora gushavura igahindura ibintu byari bimenyerewe kugenda muri iyi nzira. Imana ikabica ikavuga ati guhera uyu munsi ntibikigiye muri iyi nzira, ahubwo bizoja muri iyi nzira. Salomo ku bwa se Dawidi hari ijambo Uhoraho yaguma avuga ngo nyamara ngo ubwami ngo sinzoba umwaka ngo mu gihe ciwe, ngo ariko nzoba umwaka ngo nzobwaka umwana wiwe. Ngo ku bwa se Dawidi, yakunda kuvuga ko kantu ngo ku bwa se Dawidi, kubera yuko Uhoraho yashikaye yari afise isezerano yasezeranye na se Dawidi ati mu ruvyaro rwawe ntihazobura uzogenda uzosigara ku nganje. Rero iryo jambo yarari kwirikiranye, naho bakoze ivyaha yaguma avuga ati ku bwa Dawidi, ku bwa yandahiro narahiye. Hama rero turabona ukuntu umwami Salomo ku gihe ciwe Imana yaramuretse arabaho muri ivyo vyaha vyiwe, muri ivyo bintu byose gushika apfuye, kubera Imana yaravuze ati sinzomukura ku bwami, ku bwa se Dawidi, ariko ku mwana wiwe bizogenda gutya na gutya na gutya na gutya. Ubwami buzogabugwamwo ibihimba 12, imiryango 12. Ivyo imiryango 10 nzoyiha abandi, ariko wewe nzomusigana umuryango wiwe gusa. Nagiye nibaza kubera iki yavuze ngo nzomusigana umuryango wiwe gusa, nukuvuga umuryango w'Abayuda. Yaguma musiga, yavuze ati wewe uzosigana umuryango wa Yuda wonyene. Ariko ngiye gusoma nsanga n'umuryango wa Benyamini nawe nyene wifatanije n'uwo muryango wa Yuda. Hanyuma ico gihe umuntu yaribaza ati none bizogenda gute? Eske imiryango yose izova ku muhungu wa Salomo kweri?
uwo muhungu wa Salomo yitwa Yehobowamu. Yehobowamu rero we washitse ku nganje ntiyakoze ibyo se gusa yakoze, ahubwo yakoze yakoze ibirushirije. Abantu ngo baramubwiye amaze kwima, kuko Salomo amaze gupfa haciye haje umuhungu we koko, kuko Imana yari yaramusezeraniye ati ibi bintu byo kugabura byo kumanyagura ubu bwami ntabwo nzobikora ku gihe ca Salomo, ahubwo nzogikora ku mwana wiwe. Ibyo byose yaguma avuga ati kubw'umusavyi wanje Dawidi. Hanyuma umuhungu wiwe rero Yehobowamu amaze kuja ku nganji, mwumve bene data natangaye cane nsanze ukuntu Imana ikora, inzira z'Imana ziratangaje rwose. Uyo muhungu wiwe amaze kuja ku nganji ngo yari akiri muto, abantu baca baraza baramwegera bati rero udutabare ntudutwaze igitugu nk'uko so Salomo yadutwaje igitugu, udutabare utworohereze. Aca aragenda aca arahanuza abatama bakundana na se. Abatama baramuhanura ati rero urabona uracari muto, aba bantu ko bagusabye ibi nubakorera uko bagusabye, kuko niba bakorera uko bazokuyoboka. Imana ishimwe. Ariko Bibiliya ivuga ngo yanka kubumvira, kuko Imana yari yagabiye kuzomanyagura ubu bwami bwiwe. Yanka kubumvira, ijambo ry'Imana rivuga uko nyene ngo yanka kubumvira. Hajya rero ntuze ubone umuntu umuhanura ikintu akanka, hari aho biba bitewe n'uhoraho kugira ngo ashitse ibyo yagabiye gukora. Yehobowamu yanka kumvira iyo nama, kandi yari yo nama nziza. Aca agenda abaza imisore yindi bahora bagendana ati none mwebwe ngamubona bimeze gute ko bambariye ngo ndaborohereze ngire ngo iki? Yo aca babwira amajambo akomeye muze muyasome. Ati reka ati data yabatwaye neza, ahubwo ati jeho nzobagirira ntibizoba nka birya data yabagiriye. Noneho baca baravunika umutima ati yewe ga nuko tubwiye azorusha se ingene yatumereye nabi. Ngo bose baca muvako, baca bavuga ati mbega umuryango wa Dawidi hari ico tukiwuronderako. Iyo baca baramuvako bose, baca barigira. Ndababwire nyene yuko usomye Bibiliya urabona ko hariho uwundi muntu Imana yari yaratoye irungitse umuvugishwa n'Imana ati genda umubarire ati ubu bwami buzomanyagurika, wewe uzotwara imiryango 10. Uyo muntu nawe yitwa Yerobowamu. Ayo mazina aragomba gusa Yehobowamu na Yerobowamu. Yerobowamu uwo rero ni umwami yari yavuze ati wewe uzotwara imiryango 10. Kandi ico gihe yabivuga Imana yabimubwiye Salomo akiri ku nganje. Mwumva ingene Imana ikora. Salomo yarakiri ku nganje, Imana yashavujwe n'ibikorwa akora, ituma umuvugishwa ati genda ubwira uriya muntu uti wewe niwe uzotwara imiryango 10 y'Abisirayeli. Uyo muntu amaze kubyumva Imana imubariye gutyo ngo aca arahungira muri Egiputa. Aca arahunga. Sinzi ko ari muri Egiputa nuko ari muri Ethiopia. Aca arahunga. Ahunze igihe Salomo rero amaze gupfa, wa muhungu wiwe Yehobowamu agiye ku nganje, wa Yerobowamu nawe aca arahunguka. Ataje kumugwanya, mugabo aje kugira ngo nyene nawe atwagwe mu bandi. Yari muri babandi rero bari basavye ati so yadutwaje igitugu, rero nawe utworohereze. Rero amaze kwanga kuborohereza, niho abantu baciye bavuga bati none bene Dawidi turacabarondera kwiki, umuryango wa Dawidi turacawurondera kwiki. Baca rero bamubwira bati none rero Yerobowamu, ngwino twiganzirize wewe utubere umutware wacu. Uko niko Yerobowamu yaciye aza
mu kibanza Imana yari yaramuteguriye. Haleluya. acara atwara bwa bwami. Wa muhungu wa Salomo aca asigarana umuryango w'iwabo wonyene w'Abayuda. Kuko Imana nawe nyene ngo kubw'Imana, kuko Imana yanse guherengeteza rwose kubashikura ubwami rwose, ikibasigarana abo bantu bakenya, abo mwami w'abo bantu. Yeroboamu nawe atwara ya miryango 10 arayirongora. Bene data, nshuti z'umusaraba, hageze igihe uyo muhungu wa Salomo aca abonye ko ubwami babutwaye, aca akoranya ngo abahizi biwe bo mu Bayuda nabo mu Babenyamini, kuko umuryango wa Benyamini wewe ntiwifatanije nabo, ahubwo wifatanije n'umuryango wa Yuda. Hanyuma aca akoranya abo bahizi, aca aravuga ati genda mugwane kugira ngo mugarure ubwami. Haca Imana icituma uwundi muvugishwa ati genda umubarire, ati ntukore ico kintu, ntimugende, kuko rirya jambo ryavuye kuhoraho. Haleluya. Ntimugende kugwanya barya abantu, ririya jambo ryavuye kuhoraho. N'umwami yashatse yuko ubu bwami busambuka. Mwene data, nshuti nkunda, hari igihe wokwibaza uti mbega ibyo bintu bigenda gute? Kumbure abantu bazi politike barashaka kuvuga ati oyaye ibi bintu bigenda gutya, genza gutya, biragenda gutya, ariko igihe hari Imana yashize mu kuboko, naho wogenda gute ntibishobora guhinduka, kuko nuko umwami yashize ku kuboko. Iki gihe umwami yari yamaze gutanga ubu bwami, yamaze kubusambura, yabukuye mu maboko y'aba Dawidi ibushira mu maboko ya Yeroboamu. Ico gihe naho bari kugwana ntibari kunesha. Nanone yavuze ati reka kurinda mwigora, mudahava mupfira mu ntambara, kumbure subira imuhira, iriya bintu n'uhora yabigize. Ngo baca barumvira. Imana ishimwe. Buriya rero abantu naho abantu baba baraguye, hari igihe rimwe na rimwe bumvira, kuko bazi ko Imana ivuga. Imana ihabwa icubahiro. Rero baca baravyumva, ngo baca barareka kugenda kugwana. Nagiye gutangazwa rero no kwiyumvira, narinzi ngo Yeroboamu amaze kuja ku nganji, amaze kubona ko umwami yamuhaye ijya miryango 10 ngo ayiganze, numva umenga yarakwiye guca yubaha iyo Mana, akayubaha. Ariko nshuti z'umusaraba, ivyo yakoze ahubwo byacitse agahomera bunwa. Uyo mwami ivyo yakoze ibintu bibi cane, ahubwo agatima kiwe kaca kamubwira ngo Abisirayeli ntibazosubira kugenda gusengera i Yerusalemu, kuko nibagenda i Yerusalemu bazohava basubira kwifatanya nabo kwa Dawidi, kuko abo kwa Dawidi basenga Imana. None rero nibagenda muri Yerusalemu bakama bagenda gusengera hariya hantu, nta nkeka bazoca bamba ko bisubirire mu muryango kwa Dawidi. Basubire ku nganji canke abo kwa Dawidi canke Abayuda bongere kubaganza, bongere kubayoboka. Rero kugira ngo atangire ivyo, ahubwo aca babuza ko bazongera kujayo. Aca bubakira ibindi bintu, abubakira ahandi hantu bigirwamana bindi bazosenga. Avuga ngo ngibijya anguje nivyo byabakuye muri Egiputa, ngo nivyo byabafashije cagihe mu bugaragwa. Yo Mana we, Abisirayeli, Bibiri ivuga ngo ivyo bintu bibabaza Imana, ngo bikura Abisirayeli ku Mana. Abisirayeli barasenga ivyo bintu, barabisenga, baja kuri ivyo bicaniro, barabisa imibavu. Narababaye, sinzi icyatumye Imana impaye amajambo, ariko narababaye, ndavuga nti Mana, Yeroboamu yabonye Imana imukoreye igitangaza nk'ico, aho kuyishima no kuyishikanira ibimazi byo kuyishima, none hakora ububi busumba bw'abandi. Akura Abisirayeli ku Mana neza, afise ubwoba ngo none ngo nibashishikara gusenga ijya Mana, ngo ubwami buzohova busubira iyo bwavuye.
ntiyamenye imana. Ese kutamenya imana, ese kutamenya ibikorwa imana yagukoreye, ese kugenderwa n'imana ntubibone. Ibyo bintu byababaje umutima wanje cyane. Hanyuma imana irabibona, irabyirekera. Usomye hariya mu gice cya 13 rero uraza gusanga ukuntu imana yashavuye, igashavurira Yerobowamu, ariko arashikanira atanga ibimazi kuri ibyo bicaniro, yubatse ibicaniro by'ibigirwamana. Ngo hari igicaniro ngo yari yashize ngo Beteli, ngo aragenda ngo mu gihe yari ariko arashikana aho hantu, ngo haza umuvugishwa yari yavuye muri ba bandi b'i Buyuda. Erega naho abantu baba bahebye imana, barashaka guheba imana, mugabo hakaba hariho abantu bake bake imana ikigendera. Naho muri rusange bibonekana ko umenga imana yari yarabahebye, urumva kubera ibyo umwami yari yabakoreye, ariko harimo abantu bake bake bacyumvira imana. Rero uyo mwami acava hariya i Buyuda, acaraza ashika i Beteli, ngo acaza kwica gicaniro, atangura kuvugishwa araho nyene na wa mwami Yerobowamu ari hari. Uwo muvugishwa caravuga ati, kuri iki gicaniro abantu bose bakoze kuri iki gicaniro, amagufa yabo azoturirirwa hanyene kuri iki gicaniro. Umwami baravyumvise, Yerobowamu baravyumvise, nawe niho yarari. Ngo acagira ukuboko ngo nimumufate, ngo agize gutyo gusa, ngo ukuboko kuca kurafatwa kuranyunyuka. Imana yacu irakomeye. Uyo muntu w'Imana caravuga ati, nikimenyamenya ko ibi bintu mvuze ari byo kuri. Iki gicaniro kinyene muraza kubona gisaduka n'umunyota uri kuri co useseke. Bibiri tubwira ngo niko byagenze. Imana ishimwe. Wa mwami Yerobowamu abonye ukuboko kwiwe kunyunyutse, acaramubwira ati, wa muntu w'Imana ndagusabye nsengera ku Mana ukuboko kwanje gukire. Imana ni nyabuntu, Imana ni nyabuntu. Ngo acaramusengera ukuboko kuca kurakira. Ngo acamubwira ati, rero ngwino ndakujane muhira, ndakugaburire, nongere ndagutasure, ndagushimire. Nawe acavuga ngo kaka ngo sinshobora kujana nawe, kandi sinshobora kujya ku kintu na kimwe. Imana yambujije yambariye ngo nce mfata inzira nsubire iyo navuye, kandi sinemere kuja mu muhana n'umwe. Aba avuze sokre y'ivy'Imana yamubwiye. Inshuti zanje bene data, hari igihe bisaba ko ivyo umwami yakubwiye utabivuga, ubivuga kubera iki? Erega hariho abansi b'umusaraba baba barindiriye yuko bagukura mu mavuta yawe, canke bagukura mu vy'uhoraho Imana yakubwiye. Rero ngaho onye i Beteli ngo hariho umuvugishwa. Natangaye, harimo abavugishwa b'Imana, ariko bahora nabo nyene baza gukorera kuri ibyo bicaniro byashinzwe na Yerobowamu, kandi abantu b'Imana, ariko bagakoranya gukorera Imana no gukorera muri ibyo bintu. Rero uwo muvugishwa ngo acaragenda, abana be bamubwiye bati, hariho umuvugishwa avuye mu Buyuda, none rero avuye ngaha yakoze ibi n'ibi 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 n'ibi. Wa muvugishwa avyumvise ati acariruka. Ngo aciye hehe? Ngo acaragenda aramukurikira, amusanga aho ahashitse. Ati, nyabuna nyaruka, uze muntu w'Imana, ndakuza Imana, ngire gute, numvise ibyo wakoze, numvise nanje ndumuvugishwa mugenzawe, ibintu nk'ivyo. Ati, je Imana yambujije, simpindukira, sinsubira inyuma, gutyo. Ariko aramugobera ati, ntiwanke, nanje Imana yantumye, nanje mvugana nayo. Wa muntu yumvise ko nawe avugana nayo, acarakurikira. Nasuye kuvuga nti, mw'izina rya Yesu, Imana data wa twese idufashe bene data. Ni gute
wokumviriza umuntu ngo Imana nanje yavuganye nanje, ukizera ivyo Imana yavuganye n'uwo muntu, ukanka kwizera ivyo Imana yavuganye nawe. Aha naho sinzi ico Imana yagombye kuhambaririra. Sinzi ico Imana yagombye kuhambwirira. Muri ibi bihe dufise abavugishwa benshi, umwe wese avuga ngo Imana yambwiye ngo, Imana yambwiye ngo. Uyu munsi hageze ko umuntu afata Imana yiwe, kuko Imana y'ujya wundi ntayuzi. Ivyo yamutumye ntavyuzi. Ivyo yamutumye nimba bidahwanye n'ivyo yagutumye, umwihoze. Ariko nimba bihwanye n'ivyo yagutumye, ubikore. Kubera yuko iyi Mana dusenga si Imana y'akajagari, si Imana ya confusion. Oya, niba yakubwiye wewe ukaba uvuga uti mfise ibanga, hari ico umwami yambariye, mbere ukacubwira abantu uti mbega murabizi Imana yambwiye uku nuko nuko nuko, Satani nawe acazana abandi ati genda umubwire uti nanje Imana yambariye gutya, kandi umubwire ko nanje ndumuvugishwa mugenzawe. Ivyo nivyo vyishe uwo muntu w'Imana. Aca ava kuca umwami yamubariye, yizera ngo Imana yavuganye n'urya. Umve nkubarire mwene data, aha hantu nuhagabire. Aca aragenda arasubira inyuma aja gusangira nawe, ngo bakiri ku meza wa mundi nyene yamugaburira aca aravugishwa ati umva uko Uhoraho Imana avuze, ati intambwe zirakurya wewe kuko wanse kumvira ijwi ry'Imana. Yo Mana we. Aca aragenda ashitse mw'ibarabara, koko ngo intambwe ikiramutangira iramurya, iramwica. Umuvyimba ntiyawuriye, yaramwishe gusa. Ya ndogoba yiwe iguma ngaho iruhande y'umuvyimba kuko ari ku ndogoba. Wa muntu w'Imana ahejeje kumubesha yumva amakuru, aca aragenda atora ikiziga ciwe aragihambisha. Hari ikintu uwo muvugishwa w'i Beteli yavuze ati uyu muntu naho bibaye gutya yari umuntu w'Imana. Ti kandi bimwe yavugira ku gicaniro yuko amagufa y'abakoreye kuri igicaniro c'i Beteli bose nayo nyene azoturirirwa ngaha nyene. Bijya bintu bizoshika. Ti kandi nanje ninapfa amagufa yanje muzompambe hejuru y'umuntu. Nukuvuga iki? Murindi jambo yari yemeye yuko nawe nyene mu bahora baza kosereza imibavu kuri ico gicaniro hamwe na Yerobowamu, nawe nyene yari arimwo. Mwumve, kandi yari umuvugisha w'Imana, ariko no kohereza ivyo muri ivyo bicaniro nawe yarimwo. Kuko iraho koni yavuze ati ibi bintu yavuze nta kizobuza ko biba. Rero ninafa amagufa yanje muzoyashire aha muri iyi mva yiwe, kuko yamuhaye imva yiwe yari yimbishirije, niyo yaciye ahambamwo uwo muntu w'Imana. Acagira ati nanje muzompambe hejuru yiwe. Ndashimira Imana kubw'ayo majambo. Ayo majambo yose bene data uko ndayadondaguye muze kuyasoma ari muri ivyo bice bitatu, kandi ntacyo nasimbye nabivuze vyose ubwo nyene. Ariko inyigisho ngombye gukuramwo nizihe, canke umwami Imana muri aya majambo yanyigishije mwiki, nanje no kwigisha mwiki nakuye muri aya majambo. Muri aya majambo nakuyemwo ngo wewe nanje twamaze kumenya Kristo Yesu, tukabona twarabonye ububasha bw'Imana n'inkomezi z'Imana, tukabona twarasenze nk'uko Salomo yari yarasenze, Imana ikamwiyereka nk'uko yanyiyeretse, nk'uko yakwiyeretse. Mwene data, kujya yakwiyeretse hariho ijambo yakubwiye ati wirinde ntugakore kuri iki, ntukagende kuri iki, ntukagenze izi ngeso ntuzuzinjiremo, niwazinjiramo uzobuhubanye nanje. Bijye yakubuje inshuti yanje, bigumye. Imana yacu ni Imana ikomeye. Ijambo ryayo ni ijambo rizima, ivuze biravugika kandi ikoze birakoreka. Imana yari yarabwiye Salomo ati ntuzi ukora iki kintu, none haca yihereza abagore b'abanyamahanga, kandi Imana yari yarabimubujije. Ibyamugarutseko ingaruka yavyo ngo bamuhumye amaso,
barahumye amaso yiwe, barahumya umutima we barawica, aheba imana ya se Dawidi, iyo mana yamwiyeretse, iyo mana yari yaramuhezagiye ayivako. Mwene data, nawe niyo utaguma mu vyakubariye, niyo utaguma mu ijambo ry'Imana, uzogwa nk'uko abandi bose baguye. Niyo utaguma mu vyanditswe ngo wumve ico umwami yakubujije, ukigenzura ukigenderemwo, wumvira Imana, uzogwa nk'uko abandi bose baguye. Kandi cagwishije abandi nawe ntigikurengana, kuko kirya gifise ububasha. Ibyaha, abagore, ubusambanyi byatwaye abantu benshi b'abanyabwenge benshi. Salomo yari umunyabwenge akwiye. B'abanyacubahiro benshi, yari umunyacubahiro Salomo. Kandi y'abantu b'Imana, Salomo yarazi Imana. Ariko ibyo byose abagore bamukubise hasi, amaso yiwe atangiye kuraba ubwiza bwabo, aca yibagiye ico Imana yavuze. Ntukibagiye ico umwami Imana yakubariye, ngo nuko washizwe hejuru, ngo nuko ufise amafaranga, ngo nuko ufise icubahiro. Ntukave kuco umwami yakubariye, kuko ujya yavuganye nawe azoshishikara kuzigame, no mu cubahiro cawe umwami azobana nawe niwashishikara kubana nawe. Uyu muntu nawe yitwa Yerobowamu, Imana yari yarahezagiye, umuvugishwa w'Imana akaza akamuvugako, akamubwira ibizomubako. Yari yarumvise Imana, yari yarumvise ingene Imana imukunze, ariko ntiyabihaye agaciro. Ntiyabonye iyo Mana, ahubwo amaze kuja ku nganje, aca yibaza ngo n'ubwenge bwiwe bwayimuteye. Nico catumye aca akoresha n'ubwenge, ngo ninagira gutya, ngo aba bantu nzoshobora kubatwara neza, ngo ndabakuye ku Mana y'abasekuruza, ndabakuye ku Mana ya Dawidi, ninabakura kuri iyo Mana nkabadekonekta rwose, aho nzoshobora kubatwara. Ntiyamenye ko akoze ikintu kibi, ahubwo iyo abatwara muri ya Mana nyene niho yari kubatwara akabarongora neza bigakunda. Ariko akora ibyo bintu bisa gutyo, Imana ibyankurunuka, nawe iciramuhana. Umve ndababwire bene data nshuti z'umusaraba, iyi Mana dusenga ni Imana. Yerobowamu ntiyigeze asobanukirwa Imana yamushize ku nganje yariyo, nk'uko nawe uyu munsi kumbure utigeze usobanukirwa icatumye Imana iguha kwicara aho wicaye. Birashoboka ko utigeze umenya uti mbega ahantu hashitse gute, ukaca wibaza uti ni kubera nagize kuriya na kuriya, ni kubera nta kubera, kuko abakoze biriya wakoze ni benshi, ariko ntibicaye aho hantu wicaye. Yerobowamu siwe wenyene yari umuhizi canke eka, ariko ni Imana yamutoranije, kandi mutoranya Salomo akiri ku nganje. Imana imuvugako. Imana ihabwa icubahiro bene data. Yerobowamu amaze gukora ibibi bingana kuriya kose, vyababaje Imana, kuko atarokonesheje Imana yamuhaye kiya cicaro yararimo. Kubona Imana yomuha kurongora imiryango 10, kandi atari muri linye y'ababwirizwa kuyitwara. Imana igahindukiza ubwami kuko igombye guhana abanse kuyumvira. Nawe ntamenye yuko kubera abanse kuyumvira ico catumye bahanwa, nawe ngo bimwigishe yumvira Imana. Aho hantu yarakosheje. Mwene da, umve nkubarire, ndi imbere y'Imana data, ndiko ndakubwira mu nyonga z'Imana isumba vyose, umenya aho hantu wicaye Yesu yahakwicaritse. Nukora ivyaha ugakora nk'ibyo bakubanjirije bakora, nawe uzovaho nta kabuza. Nuhindukiza amaso urabe, mbega ari Imana yabansiki, mbega kubera iki Imana yabakubise, mbega kubera iki byagenze kuriya, nawe bikwigishe. Erega ibyo tubamwo dukwiye kugenda turiga. Ibyo umwami yanse, ibyo yahaniye abandi, ntukabikore, ahubwo urabe uti nkora iki kugira ngo nezereze umwami Yesu. Imana data iduhezagire beneda. Ngaruke kubakoreshwa n'Imana, kubavugishwa n'Imana namwe. Gendana n'Imana, vugana n'Imana.
ntukumvirize ngo umuhanuzi kanaka yakubariye, ngo niba akubariye ibinyuranye n'ibyo umwami Imana yakubariye, cane cane niba wizeye ko ari umwami Imana yavuganye nawe. Imana nibaha umugisha. Ndashimira Imana kubw'ayo majambo Imana iduhaye. Ndizera ko mwene data nshuti y'umusaraba umaze kumenyamwo ibyawe. Iyi Mana tuyihindira agashitsi, iyi Mana tuyubahe, tuyitinye. Tuyitinye. Imana niyo kwizerwa. Yagumye uvuga ngo kubw'umusabyi wanje Dawidi. Haleluya. Nawe kubwawe hariho ibyo Imana yagusezeraniye, uhagararaho nyene. Imana niyo kwizerwa. Imana yagumye ikubita Abisirayeli, ikubita, ariko yagumye uvuga ati sinzoherengeteza bose, sinzoherengeteza kubera umusabyi wanje Dawidi, kuko naramusezeraniye. Imana yacu isezeranye irashitsa, kandi Imana niyo kwizerwa. Imana ibaha umugisha bene data, n'ayo majambo umwami Imana yampaye kuganira namwe, kugira ngo wirabe aho uri, wirabe aho ugendera, wirabe mu byo ukora. Ushobora kuba uri nka Salomo, yumvise Imana akabona Imana, mugabo mu nyuma agakora ibyo umwami yamubujije. Ushobora kuba uri nka Yerobowamu. Yerobowamu yabonye Imana imuha ubwami ataranabukwiye, hanyuma ashitseho ntakora ibyo umwami Imana ashaka, akarushijeho gukora inabi, ahubwo akaca agenda mu bwenge bwa politike ngo ninagenza gutya, ninakora gutya bizogenda gutya, ariko nawe Imana ntiyabimushimiye. Ushobora kuba uri umuvugishwa w'Imana, aho nawe kora nk'uko umwami akubwiye. Nutakora nk'uko umwami akubwiye, igihano c'Imana kizoba kuri wewe. Umwami Imana abahezagire. Mana data wa twese wo mw'ijuru, ndagushimiye kubw'ayo majambo meza uduhaye. Kristo Yesu, ndasabye uduhangaze, uduhe kwitwararika ijambo ryawe nk'uko wari wabwiye Salomo. Mwami Yesu, Mana natwe udufashe, udutabare, ntituje gukora ibyo watubujije mwami, kuko nitwakora ibyo watubujije tuzogirwa ko n'igihano kijanye n'abagenda kinyume, n'abaca kubiri y'amabwirizwa yawe. Mwami Yesu, ndakwinginze ngo ufashe mwene data nkurikiranye, umugirire neza, umwugurura amaso, umurabishe, umwereke ibyarimwo, umwereke uko ariko aragenda, maze Yesu uvugane n'umutima wiwe. Urakoze, ndagushimiye kubikoze gutyo, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Iyi shene turiko ni shene Habonayo, kandi nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Imana ibaha umugisha mwese, amen.